radio BBC gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BBC gahuzamiryango, ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu co kuri wa gatatu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Izi ni zimwe mu ngingo zikigize. Ikibazo co kurondera igihugu gishobora kwakira umunyarwanda Felicien Kabuga afungiye ku cicaro gikuru ca sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe, ariko urubanza rwiwe rwarahagaritse kuburanywa kubera imvo z'amagara. Iyo sentare imenyesha yuko kimaze gutera intambwe. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hasigaye indwi imwe rudende ngo baje mu matora, ariko ibibazo ngo biracari urusobangane, muravyumva mu kanya. Mu Burundi abakenyezi bari mu ndongozi ngo batwarira neza abo bayobora kurusha abagabo. Byoba biva kuki? Umukenyezi arategera neza cyane akamaro k'ubuzima vy'ukuri, akagerageza rero kwitwararika ubuzima bw'abandi. Hanyuma ati umukenyezi arazi yuko iyo habaye intwaro mbi hagakurikira ibibazo, niwe ukunda gusanga bikora ko gusumba. Ishirahamwe rijejwe gutanga imfashanyo z'ifungurwa PAM riragabisha yuko Sudani ishobora gutegwa na kigoyi. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Jacques Nitegeka niwe yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Inama mpuzamahanga ya ONU kuhindagurika ry'ikirere imaze iminsi ibera i Dubai yiyemeje ku nshuro ya mbere gutangira kureka gukoresha ingufu zituruka ku masoko ashira nka petroli, ziri mu bintu by'ingenzi bituma ubushyuhe bw'umubumbe w'isi burushaho kwiyongera. Aya masezerano muri rusange yakiriwe neza na benshi nk'ayanditse amateka, abo bakaba barimo umukuru w'iyo nama Sultan Al-Jaber. Ariko rero hari n'abayanenze bavuga ko yibanda gusa ku kuntu izo ngufu zitangwa aho kwibanda ku nganda nk'izikora plastike n'ifumbire. Ntabwo kandi hanasaba ko izo ngufu ziva ku masoko ashira bizageraho zitazongera gukoreshwa. Intumwa zo mu bihugu byibasirwa cyane n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere nabyo byanenze. John Silk wo mu birwa bya Marshall yagereranyije ayo masezerano nk'ubwato bwatobotse bwashyizwe mu nyanja kubera kubura ubundi buryo. Muri Ukraine abantu babarirwa muri mirongo bakomerekeye mu bitero bya misile n'utudege duto twa drone ku miji ya Kiev na Odessa mu ijoro ryakeye, nk'uko bitangazwa n'abayobozi. Bamwe bajya mu bitaro mu gihe hari ibikorwa remezo byangiritse. Ni inkuru ya Jessica Parker mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ibisasu bya misile by'Uburusiya byongeye kuburana ubukana kuri Ukraine mu cyumweru gishize cyose. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere bwavuze ko igitero cyo mu murwa mukuru cyatangiye mu masaha 9 y'ijoro, kandi ko bwashoboye guhanura misile 10 gusa. Ibishwanyu byazo nabyo ngo hari byo byangije. Ishuri ry'inshuke n'ibitaro ngo biri mu byangijwe, naho abantu basaga 50 bakaba bakomeretse. Mu ntara y'amajyepfo ya Odessa ibikorwa remezo bya gisivile ngo byangijwe n'indege zitagira abaderevu za drone. Abasesenguzi baravuga ko Uburusiya bushobora kuba bwubuye ibitero kugira ngo bwangize ibikorwa remezo bya gisivile by'ingufu nk'uko bwari bwabigenje mu bihe biheruka by'ubukonje. Umuryango mpuzamahanga ukora ubushakashatsi washinje Uburusiya kwinjiza mu yandi amafaranga afite inkomoko mbi hafi miliyari 2.5 z'amadolari yavuye mu kiswe diyama z'amaraso za Afrika kuba intambara yatangira muri Ukraine. Icyegeranyo kuri izo diyama gishinja abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner kwinjiriza leta y'Uburusiya amadolari arenga miliyoni 100 ku kwezi binyuze mu bucuruzi butemewe n'amategeko bwa zahabu muri Republika ya Centrafrica, Sudan na Mali. Uyu umuryango urasaba ko Uburusiya bufatirwa hebi hano, ndetse hakanabaho no kurushaho gukurikirana amasosiyete mpuzamahanga acukura amabuye y'agaciro akorana ubucuruzi n'abategetsi bo muri Afrika bakorana na Wagner.
ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryatanze impuruza ko Sudani iri hafi kwibasirwa n'inzara ikomeye cyane. Gutanga imfashanyo byaragabanutse cyane kuva intambara hagati y'abanyagihugu yatangira mu kwezi kwa kane. PAM yavuze ko muri iki gihe urugero rw'inzara ruri hejuru cyane muri Sudani kurusha uko byari bisanzwe mu bihe by'isarura, kandi ngo ibintu bishobora kuba bibi cyane igihe isarura rizaba rirangiye mu mezi make ari imbere. Mu kwezi kwa kane muri Sudani hadutse imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces. Hari icyizere cy'amasezerano yo guhagarika imirwano akarere kabayemo umuhuza, ariko umuyobozi w'ingabo za Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yiyemeje kurwana kugeza atsinze cyangwa icyo yise kwitangira igihugu. Ingabo za Israheli ziravuga ko zagabye ibitero birenga 250 muri Gaza mu masaha 24 ashize. Abashinzwe ubuzima mu buyobozi bw'Abanyapalestina bavuga ko abandi bantu batari munsi ya 50 bahitanwe n'ibyo bitero bishya. Kuwa kabiri Perezida wa Amerika Biden yahuje mu buryo butaziguye gutakaza inkunga y'amahanga n'icyo yise hirasa ritarobanuye rikorerwa Abanyapalestina. Ni mu gihe inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje n'ubwiganze bwinshi umwanzuro usaba ko intambara ihagarara muri Gaza. Alexandra Murdoch ni umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF avuga ko impande zihanganye muri iyi ntambara zigomba kwemera guhagarika imirwano kugira ngo ubuzima bw'abasivile buramirwe. Iri tora ni ikimenyetso ko ibihugu byinshi bishyigikiye ko imirwano ihagarara. Ibi akaba ari ibintu UNICEF imaze ibyumweru byinshi isaba, kandi ni nayo nzira yonyine yatuma abandi bana n'abandi bantu baticirwa muri iyi ntambara. Byanatuma kandi imfashanyo ibasha kugezwa muri Gaza nta nkomyi. Abagabo bitwaje imbunda batamenyekanye muri Nigeria baguye gitumo umurongo w'imodoka z'isosiyete itunganya petroli, maze hapfa abasirikare 4 n'abashoferi 2, kandi banashimuta abakozi 2 bo muri Korea y'Epfo. Izo modoka zagabweho igitero kuwa kabiri muri leta ya Rivers mu majyepfo y'igihugu. Abo bantu bashimuswe bakorera isosiyete muri Korea y'Epfo ya Daewoo. Ingabo za Nigeria zavuze ko zirimo kugerageza gukurikirana abo bateye no kurekura abo bakozi. Gushimuta abantu kugira ngo hishyurwe amafaranga y'ingwate biramenyerewe muri Nigeria. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Leta nshasha y'igihugu ca Pologne igizwe n'urunani ruyobowe n'umushikiranganje wa mbere Donald Tusk, ari nawe yari umukuru w'inama y'ubumwe bwa Buraya, yimitswe na Perezida Andrzej Duda. Bwana Tusk yariyemeje gutwara igihugu mu nzira yubaka ubumwe bwa Buraya inyuma y'imyaka 8 yariheze hari ubushamirane hagati y'ubutegetsi bwa Pologne n'ubumwe bwa Buraya mu gihe c'ubutegetsi bwa leta y'umugambwe ushingiye kukubahiriza amategeko n'ubutungane. Ubumwe bwa Buraya bwarega kwitwaza iryo yubahirizwa ry'amategeko mu gushira igitugu ku masentare no kwitangaza makuru. Inkuru ya Adam Easton muyishikirizwa na Ivete Kabatesi. Nkuko bigenda mu mihango ya leta nk'iyo, habaye kumwenyura n'amashi menshi mu birori byo kurahira, ariko amagambo yavuzwe yagaragaje ibihe bikomeye bitegereje politiki ya Polonye. Inshingano za Bwana Tusk ntizizoroha kuko Perezida Duda afite imbaraga mu mategeko n'ubutabera, kandi afite n'ububasha bw'itora mu mategeko ashirwaho. Nubwo bwose Perezida Duda yemeza ko atazabangamira itegeko ryagirira akamaro inyungu z'igihugu, ariko yongeyeho ko Polonye igomba gukomeza ari leta yigenga mu Burayi. Bwana Tusk yashimiye Perezida kuba yamwijeje ubufatanye, ariko mu bishobora kugaragara nko kunegura biteruye Perezida Duda washinjwe guhonyanga itegeko nshinga rya Polonye. Bwana Tusk yavuze ko guverinoma ye izubahiriza amategeko y'igihugu. Tuje mu karere mu Rwanda, urwego rusubiramwo rwihariye rwa sentare nkuru rwakomeje kuburanisha mu mizi urubanza rwa Aimable Karasira yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Umushikiriza manza akaba yasobanuye ndetse atanga n'ibimenyetso ku birego byo guteza imidurumbanyo canke imvururu mu banyagihugu no gukwega amacakubiri biregwa Aimable Karasira, bikaba ari bimwe mu birego 6 aregwa. Aimable Karasira wewe yavuze yuko atabutungane yumva zo haba ahabwa n'ubwo bucamanza. Ni inkuru ya Yves Bucana
yakurikiranye urwo rubanza. Ubwo yasobanuraga icyaha cyo gukura amacakubiri mu banyarwanda, umushinjacyaha yabwiye urukiko ko Karasira Aimable yakoresheje imvugo zitanya abantu mu kiganiro yakoreye kuri imwe mu mateleviziyo akorera kuri murandasi, aho yavuze ko mu bigo bikomeye mu Rwanda biyoborwa kandi bikaba byiganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo ngo bikaba bifite ingaruka ku banyarwanda. Ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ubushinjacyaha bwavuze ko nacyo yagikoze mu kiganiro kuri televiziyo ikorera kuri YouTube, avuga ko mu gisirikare cy'u Rwanda abakomeye ari abagande, kandi ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda ari amayeri yo kubeshya ko mu Rwanda nta moko ariho. Umushinjacyaha avuga ko ayo magambo atuma rubanda rwanga ubutegetsi Karasira yumvikanisha ko ari ubw'abanyamahanga. Umushinjacyaha yifashishije video y'ikiganiro Karasira yahaye imwe mu mateleviziyo kuri YouTube. Aha Karasira yasabye ko hakumvwa video yose. Mu magambo ye ati, ntabwo mbategeka ariko muhembwa imisoro y'abaturage, ndi umuturage mwimbindikiranya. Nta magambo ataguye neza urukiko rwahise rumutegeka ko biba ubwa mbere n'ubwa nyuma avuga atyo mu rukiko. Umucamanza abwira abunganira Karasira ati, muvugane n'umukiriya wanyu, ibyo bintu byo gukomeza gutesha agaciro urukiko ntibizongere. Aimable Karasira mu rukiko yavuze ko aburana arwaye, yanavuze ko abona nta butabera yiteze. Ati, n'ikimenyimenyi sinzongera gusinya ku nyandiko mvugo z'amaburanisha. Gusa yageze aho asaba imbabazi urukiko ku myitwarire ye mu rubanza, nubwo byarangiye yanze koko gusinya ku rupapuro rw'iburanisha. Urubanza rwe ruzakomeza mu kwezi kwa mbere. Yves Bucyana, BBC gahuzamiryango, i Nyanza. Twerekeze mu Buholande. Uyu munsi urwego rw'iyungururizo rwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera muri ico gihugu yaburanisha Felicien Kabuga aregwa ibyaha vya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Rwabwiwe yuko hari intambwe imaze gutegwa mu kurondera igihugu azorekurirwamo vy'agateganyo. Ni nyuma yaho mu kwezi kw'icenda uyu mwaka iyo sentare yasigaye iraca imanza zasizwe n'iyari sentare mpuzamakungu mpanabyaha yari yashiriweho u Rwanda yafashe ingingo yuko ikomeje ingingo yo guhagarika vy'igihe kitazwi urubanza rwa Felicien Kabuga ku mpamvu z'ubugwayi bwiwe, kandi yuko azorekugwa by'agateganyo. Ico cemezo rero cariyamirijwe na leta y'u Rwanda n'abarokotse jenoside. Kabuga aregwa ibyaha birimwo ko nko guhimiriza abantu mu buryo butaziguye gukora jenoside yifashishije radio television Milcorine RTLM yarabereye perezida yayishinze. Kabuga atireguye kuri buri caha aregwa kuko ataburanye mu ntango z'urubanza. Ivyo aregwa yabyise ibinyoma. Mukanya navuganye na mugenzi wacu Didier Bikorimana yakurikiye ibyabaye muri sentare y'Irahe yifashishije umurongo wa internet kuri video conference. Ndamubaza ingingo yashikirijwe yerekeye nimba bimaze kumenyekana igihugu Felicien Kabuga azojamo. Nta gihugu cyahise kivugwa nyirizina, ariko umucamanza Ian Bonomi yavuze ko ashima intambwe imaze guterwa n'umwunganizi wa Kabuga witwa Emmanuel Altit n'itsinda ry'ubwunganizi bwa Kabuga. Ubwo rero Altit yaratangiye kuvuga ku icyo gihugu gishobora kuzakira Kabuga ubwo azaba arekuwe by'agateganyo. Yavuze ko atari igikorwa cyaboroheye, avuga ko asaba kuvugira iyo ngingo mu buryo bw'umuhezo. Nyuma y'uwo muhezo rero umucamanza Bonomi ukuriye uru rugereko yavuze ko babwiwe ko hari ibihugu bishobora kuzakira Kabuga, ndetse ko mu byumweru biri imbere Maître Altit azabwira urukiko intambwe imaze guterwa. Didier, wanumvise kandi ibijanye nuko Kabuga ashobora kwiyishurira abunganizi, vyo babivuze kwiki? Umucamanza yavuze ko mbere bafataga ko Kabuga yarihirirwa abunganizi nk'umuntu utishoboye, gusa ngo nyuma byaje kugaragara ko afite amikoro yatuma yirihira abunganizi.
gusa ngo ikibazo gihari ni uko adashobora kugera ku mitungo ye kuko yafatiriwe. Ubwanditsi bw'urukiko rero bwavuze ko buzarindira ko imirimo yose irangira kuri iyi dosiye bukabona gutanga umubare wose w'amafaranga ubwo ubufasha mu mategeko buzaba buhagaze. Kabuga ubwiwe amerewe gute ahapfungiwe wo kwibutsa n'abatwumva hari? Kabuga aracyafungiwe muri gereza y'uru rukiko ndetse uyu munsi ngo byari biteganyijwe ko aza kuba ari mu rukiko nawe, gusa ngo ubuzima bwe ntibwamwemereye kuba ari mu rukiko, ndetse ngo umucamanza yavuze ko banateganyaga ko babyimura bakabishyira ejo, ariko ngo nabwo ngo ntabwo yari kuzaba ameze neza ku buryo yaza mu rukiko. Uyu mucamanza rero yabajije Maître Altit uko Kabuga amerewe, asubiza ko afite intege nkeya cyane kandi ko amagara ye yabaye mabi cyane mu gihe cya vuba gishize, ariko uyu munyamategeko Maître Altit avuga ko we ku giti cye nk'umwe mu bamwunganira ndetse n'umuryango wa Kabuga bishimira uko ari kwitabwaho, ko ari kwitabwaho uko bikwiye. Kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuzima bwe nabwo byahise bishyirwa mu muhezo ubwo uyu munyamategeko yari atangiye kuvuga ku bibazo byihariye by'ubuzima bwiwe uko bumeze muri iki gihe. Urakoze Didier Bikorimana. Urugereko rwa sentare y'Irahe rero murantunga nari mpereje kubabwira yuko ari urwego rw'iyungururizo, ariko bagenzanje barankebuye bambwiye ko atari urwego rw'iyungururizo, ni urwego rwa sentare. Mu bifate gutyo. Reka turuhuke gatoya mu kanya tuje mu karere k'ibiyaga binini. Turekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa ibibazo bitari bike mu mwiteguro w'amatora asigaje indwi imwe gusa umunsi ku yundi, kuva ku bikoresho by'amatora gushika ku bikorwa byo kwiyamamaza hose haravugwa ingorane zitandukanye. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ari ku mugwa mukuru i Kinshasa gukurikirana ayo matora. Prime Ndikumagenge, nimba unyumva banza utubwire uko ku mugwa mukuru wa Kinshasa hifashe. Yaga Florentine kwizera ndakumva kubazi Kinshasa wundi kwibarabara ryitwa Avenue de la Justice ni muri commune ya Gombo. Muri rusangi rero mu gisagara ca Kinshasa gisanzwe ki Prime Ndikumagenge, umurongo wa telefone uraduhindutse. Prime uranyumva? Prime mu kurindira ko ashobora gusubira gutunganya umurongo wa telefone, reka tubanze dukubitire muri Sudani. Ishirahamwe rijeje gutanga imfashanyo z'imfungurwa PAM riragabisha yuko muri ico gihugu hari ikibazo c'akaga k'inzara, ikibazo ndetse ngo kiri hafi kuba amapfa yeruye. Gushikira abakeneye imfashanyo yihuta bishoboka hake cyane kuva intambara yadutse mu kwezi kwa kane hagati y'impande z'igisirikare zihanganye. Ako kamuriro kakaba kaje mu gihe uwihagiye ubutegetsi muri ico gihugu ari nawe ajejwe rumwe muri ayo mashami ya gisirikare ashamiranye, yavuze yuko azogwana gushika kuwa nyuma. N'inkuru ya Ansoy mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ubusesenguzi bw'umuryango w'abibumbye buvuga ko Sudani ubiri mu bihe bikomereye by'inzara bitigeze bibaho ubundi mu gihe cy'umusaruro. Ubusanzwe iki cyajyaga kiba igihe ibiribwa byabaga bihagije, ariko kuri ubu umubare w'abashonje umaze kwikuba kabiri ugereranije n'uko byari bimeze iki gihe umwaka ushize. Iyi irasa n'impuruza ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi mu mezi make ari imbere mu gihe haba hatagize igikorwa. Aha niho impuguke ziburira ko Sudani ishobora kwinjira mu bihe by'akaga k'inzara. Ni ibihe byafatwa nk'inzara ariko byakwibasira ingo zimwe na zimwe aho kwibasira akarere runaka. Igihugu cya Sudani cyari gisanzwe kiri mu bihe by'ibiribwa bidahagije na mbere y'uko intambara yaduka mu kwezi kwa kane. Umutekano ugenda uba mukeya cyane watumye kugera muri bimwe mu bice by'igihugu biba ingorabahizi. Ishami rya Loni ryita ku biribwa rivuga ko mu mezi 3 ashize ryashoboye kugera mu murwa mukuru aho imirwano yatangiriye inshuro imwe yonyine. Rivuga ko nibura umuntu umwe kuri 5 bakeneye inkunga y'ibiribwa yihutirwa ari we washoboye kuyibona.
inkuru ya Ansoy dusubire Kinshasa. Prime Ndikumagenge yasuye kuboneka ku murongo wa telefone. Prime, wari ko tubwira yuko Kinshasa hameze gute muri kano kanya? Nariko ndababwira nti Kinshasa igisagara gisanzwe kirangwa n'uruja n'uruza rwinshi rw'imodoka n'abantu buhoho rero biba vyiyongeye kubera ivyo bikorwa byo kwiyamamaza na burya hiyamamazwa ku ngero zitandukanye ku rugero rw'umukuru w'igihugu, abashinga amateka b'intara, abashinga amateka b'igihugu n'abajenama b'amakomine, ku buryo ngo abantu bose bitoza barenga 100,000. Usanga rero hari utugi dutandukanye tw'abariko bariyamamaza, usanga ivyapa vyuzuye irya nina ahantu hose hashoboka ku mabarabara, ku buryo byinshi usanga no bitabagurika bigakorokera mu ibarabara bikongereza umucafu usanzwe urangwa muri iki gisagara ca Kinshasa. Prime, uvuze gutabuka ariko twumvise yuko no ku makarata y'amatora naho nyene hariho ingorane. Izo ngorane ni ingorane nyabaki mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo abanyagihugu baje ku mazu y'amatora? Ingorane z'amakarata rero nuko hari gihe usanga ngo ikarata yafuditse, ugasanga ibyanditse ko byose byafuditse, ugasanga ifoto ntikiboneka kubera ngira ngo ububi bw'irangi ryo byarakoreshejwe mu kuzisohoza. Ubu rero se nivuga yuko ngo hoba hari kibazo ku makarata ashika 50,000, ariko haravuga yuko ayo makarata ashobora kubarenga canka atawuzi neza na neza igitigiri cayo ngene kingana. Ubu rero abagize ingorane z'ayo makarata basubiye kuja gutonda kugira ngo babahereze gisubirira iyo karata. Hakaba rero hari umwitwarariko w'ingene bigiye kugenda mu gihe amatora asigaje indwi imwe gusa. Nico kibazo rero c'amatora kihari, c'amakarata y'amatora kihari gushika ubu. Uretse amakarata y'amatora Prime, biravugwa yuko n'ibibanza byo gutoreramwo hariho ibintu bimwe bimwe bitaratungana. Hoho byifashe gute? Ivyo nivyo gushika ubu umugwi w'amatora seni uracafise ingorane yo gushikana ibikoresho bitandukanye mu bice byose by'igihugu. Urakeneye uburyo bw'indege, nk'ubu ngo urarindiriye kajugujugu zishika 5, ukaborindiriye kandi indege za Antonov zitwara ibintu byinshi nzo nyene zishika 5. Waratanguye igihugu cyatanguye gisaba Angola kugifasha, none ubu ngo bandikiye MONUSCO urwego rw'ingabo za ONU ziri hano mu gihugu, aho hose ntibiramenyekana niba inyishu yabonetse yuko ubwo buryo bw'indege bwo kunguruza ibyo bikoresho bugiye kuboneka. Aho rero haracari kibazo kumenya yuko imwe isigaye ibikoresho byose by'amatora bizaba byashitse mu gihugu hagati. None abiyamamaza bo ivyo byifashe gute ko tumva umenga naho hari imyidogo? Naho nyine hari imidogo myinshi, abiyamamaza bose rero ubu basigaye ari 22, kare bari 26, bane bakaba ubu basigaye bashikiye witwa Moise Katumbi, ariko benshi muri bo ngo ntibashoboye gushika mu gihugu hagati kubera izo ngorane z'uburyo. Indege ntizikwiye, y'abakompanyi y'igihugu ntibizikwiye zo gutwara abantu bakeneye kuja mu gihugu hose kubera ari igihugu kinini cyane udashobora kugenda n'amabarabara. Abafise indege zabo nabo nyene ntibashoboye kuronka ngene zigenda kuko ngo nta gitoro kihari. Igahari nacu ugasanga imwe na rimwe bidoga yuko leta cyose usanga yaragifashe. Muri abo rero abari bafise indege zabo hari uretse umukuru w'igihugu nyene wewe asanga akoresha ngira n'uburyo bw'igihugu, hari Fayulu, hari Kwege, hari Moise Katumbi. Abo bose bakaba bidoga yuko batashoboye gukwira igihugu nkuko bavyifuza. Urakoze Prime Ndikumagenge. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye kuri uwo mukobwa ushaka umusore ayiwe areba uko yikoza hirya akikoza hino akamwicira akajisho akamwereka ko amwiyumvamo bigahura gutyo. Yewe ntibiba byoroshye kwereka umusore ko umukunda ari wowe bitangije. Ikigo izina iki ko kuri telefone byakemutse, uramuhamagara urumva ukajya umwandikira kenshi nawe ageraho nyine akabibona. Ahubwo se nta makuru ya titireri. Ni 12:45 kuri BBC. Reka ubu naho duha umwanya Ive Bucana yabateguriye amakuru y'inkino.
mwiriwe neza abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mikino y'igikombe cy'amakipe gihatse ibindi ku mugabane w'uburayi UEFA Champions League. Newcastle United ifite umukino ukomeye na AC Milan muri iri joro, ni mu gihe Manchester United yarayisezerewe muri iyo mikino ku nshuro ya mbere kuva muri 2005 isoza imikino yo mu matsinda ari ya nyuma. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Igihe tombora ishyira amakipe mu matsinda yakorwaga mu kwezi kwa munani, ni bake babonaga ko Manchester United yari kurangiza ku mwanya yarangijeho wa nyuma, inyuma ya Copenhagen na Galatasaray ku manota 4 gusa mu mikino 6. Si ibyo gusa, kuko uretse gusezererwa mu irushanwa rya Champions League, Manchester United yananditse amateka mabi yo kuba ikipe ya mbere yo mu Bwongereza itsinzwe umurundo w'ibitego byinshi mu cyiciro kiri rushanwa ritababarira 16 byose. Nubwo umukino wa Bayern Munich i Old Trafford warangiye ari igitego kimwe gusa cya Coman ku munota wa 71, igikomeje kuvugwa n'uburyo abakinnyi ba Erik ten Hag bagiye mu kibuga bazi neza ko bakeneye intsinzi, bashoboye gutera ishoti imwe rukumbi mu izamu rya Neuer mu gihe cy'iminota 90 yose y'umukino. Indi kipe yo mu Bwongereza ifite akazi katoroshye muri iri joro ni Newcastle United mu itsinda F. Ikipe y'imbwa Nyamanza igomba gutsinda AC Milan, ariko ntibihagije kuko urwandiko rwayo rwo kurenga amajonjora rutari mu maboko yayo. Birashoboka ari uko itsinze uwo mukino wayo PSG bihuriye mu itsinda ikananirwa gutsinda Borussia Dortmund. Ibintu umutoza Eddie Howe yizera ko bishoboka. Ni umukino ufite ibimenyetso byo kuba ijoro ridasanzwe. Icyo tugerageza gukora ni ugutsinda umukino wacu no gukora uko dushoboye kose. Kubaha AC Milan ni ikipe ikomeye nk'uko yabitweretse i Milan. Twakinye neza ariko nabo bakinye neza. Wari umukino ufunguye warimo amahirwe menshi yo gutsinda. Manchester City yo irasura Red Star Belgrade nta kiharanira uretse ikuzo ryo kurangiza mu matsinda idatsinzwe na rimwe, kuko yamaze kubona tike yayo kandi iri ku mwanya wa mbere. Arsenal yarayihagamwe na PSV Eindhoven 1-1 mu Buholandi, ariko kimwe na Man City abakinnyi ba The Gunners nabo bagiye mu kibuga bazi ko no gutsindwa ntacyo byari guhindura, kuko yamaze kujya ku isonga ry'itsinda B. Mu yindi mikino yo kuri uyu wa gatatu, Royal Antwerp irakira Barcelona, FC Porto irakina na Shakhtar Donetsk, naho Atletico Madrid ihatane na Lazio. Urakoze Prida. Hagati aho hari akanyamuneza mu ikipe ya Manchester City ko kugaruka mu kibuga kwa rutahizamu wabo Erling Haaland. Umutoza Pep Guardiola yatangaje ko Haaland azagaruka mu myitozo ejo kuwa kane nyuma y'imvune y'ikirenge yatumye atagaragara mu mukino wo ku cyumweru City yatsinzemo Luton ibitego 2-1. Haaland w'imyaka 23 amaze gutsindira City ibitego 5 mu mikino ya Champions League uyu mwaka. Mu Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport yarayinganyije na Rayon Sport mu mukino w'ishiraniro wa shampiyona y'u Rwanda y'umupira w'amaguru. Amakipe yombi yanganyije igitego 1-1 ku kibuga cyitiriwe Pele i Nyamirambo. Bugesera yatsinze Etoile de l'Est 2-0. Mukura yatsinzwe na Gorira 1-0. Polisi inyagira Musanze 3-0. APRFC iracyaziyoboye ifite amanota 33. Intsinzi ya Polisi yayizanye ku mwanya wa kabiri n'amanota 31. Soreze muri tennis, umukinnyi Nick Kyrgios yavuze ko ananiwe kandi ko adashaka kongera gukina tennis kubera imvune zimuzonze. Uyu musore w'imyaka 28 w'umunya-Australia ntiyitabiriye amarushanwa 4 yose akomeye muri uyu mwaka kubera imvune y'ukuboko, ivi n'amaguru. Ibihe byiza yagize muri tennis ni umwaka ushize ubwo yagiraga ku mukino wa nyuma w'irushanwa rya Wimbledon. Imikino kuri BBC gahuzamiryango. Arakoze Yves Bucana. Turusa n'abariko barabasezera, ariko tubisigure ko tubasabe imbabazi kuko ya nkuru twabariyarikira yerekeye uruhara rw'abakenyezi mu burongozi, aho icigwa cakozwe mu Burundi kigaragaza yuko abakenyezi batwarira abanyagihugu neza kurusha abagenzi babo b'abagabo. Ntidushoboye kuyironkera akanya, ariko ico mutariye muribikiye
muzoyumva mu biganiro byacu bikurikira. Kino kiganiro rero cuno munsi kuwa gatatu kigarukiye ngaha, cari gihagarikiwe na Prudent Sengiyumva, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon, jewe mwumva na Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abahisemwo BBC gahuzamiryango, mukomeze kugira ibihe vyiza aho muri. Thank you.